What's popping up isa namwe so muherereye. We are in the exclusive now. Turi muri exclusive 5 minutes. Minota 5 yo kubwizanya ukuri, minota 5 y'ibintu bishasha gusa. Sivyo? Turi kumwe na Munago Hard Flow. Yarimwo muri nanje ndaririmba competition deuxième edition. Munago. Yo, nzanye kirundi ngikundisha abandi bakindi badenga ibihumbi bamenye umubindi n'inyama ikindi yego nivyo naha amashow yo kuzura uburaro nticobuza ubwatsi kumera yego nivyo mwakubisa amahitsi ariko ntimwamaza amabiti canke amaflow canke ico cose catumye mubahiro catumye mubaha ivyamamare muba baronse kareje nzoca mu miryango nce mu bikutari kwingingo nta guswata mfatata kunyatata kubwa tata kunyata nyatata Munago. Iyo energy kurahe papa? Navyisanzemo ariko kandi nubwo navyisanzemo kugira ngo bikomere ndabikorera cambere birasaba kwitaho ikintu ca uzi kugifisa ukacitaho hama naravyitayeho mu gukora amapompe mu kwiruka mu kugira ibintu bitandukanye vyinshi gukora iki Munago? Munago ni kubera ko muri jewe novuga imistari ni nk'imbizi y'amazi kujya kunigumise buranaje muri je biguma biduga biguma bibira hama kandi Munago bisigura novuga umumerera canke nkavuga hari abavuga ugutandukanya mu kirundi n'uburyo bwinshi umumerera umuteja umugondoro ni vyinshi gose sinobiheza ni muri iyo category Munago ikintu kiriko kiramera Yeah, as I told you to say 5 minutes 5 minutes ino bishasha ibikubwiza ukuri umuntu wese so muri yo 5 minutes urafite akantu hejuru yawe urakabona kajya kantu aho gasakoshi harimo agakado agakemanyi niko bavuga mu kirundi fasha ugurure hamwe kuri ngakemanyi kawe ni iyihe experience igoye wagize muri nanje ndaririmba utigeze ubwira umuntu numwe? Experience nagize muri nanje ndaririmba vyari ibintu bitoroshe kuririmba live kuri ya stage kandi muri rap en fait je vraiment vyatumye ndavyumvira kukundi byatumye ndavyumvira ko cyane kubera ko ntivyari ibintu vyoroshe kandi vyaramfashije cyane kumenya ibikurikira nzomenya ati live bayikora nkuko kandi bimeze uku vyari crazy niko novuga experience nakuye naranashoboye kwibagira bimwe mu byo naye nateguye imistari ndayibagira vraiment verse ya gatatu hajya nayo nigeze ndirimba bakunze mwese mu ndaba uko niko kuri kwanje verse ya gatatu nayo nigeze ndirimba narayibagiye ariko nicambujije gucreate ibindi kugira ngo sinshobore kugwa mu kinogo naragerageje kandi nkuko numva narose n'amanota meza naho ntabaye muri bajya batatu bari bakenewe so novuga ko ari hakuru nivyo hama nikiye kintu cagushikiye kikagutangaza kikanagutwenza ibintu vyantangaje kandi bikanantwenza kuba mu bakandida twari kumwe washoboye gutwara trophy ya 2 million yari umuraperi ico kintu carantangaje kiranantwenza vyanyeretse ko dufise agaciro muri iki gihe aba rappers turiko turaronka agaciro na cane tugawe n'isanamu media kubera ko senshi bikunda gushika simvuze ntahahari si henshi ariko hari aho usanga biba rero nabijya vyabaye mu vyantangaje kandi bikananezera kuba byashikiye umuraperi akaba ari wabo wa mbere mu ba R&B mu ba gospel batandukanye kandi vyari crazy. Ikintu wakoze mu buzima utazopfa wibagiye wibabariye nako nta gihari vraiment nta gihari nakoze ntazopfa nibabariye ntaco sinzi ko kizomba ko muga ntikiramba ko ntaco ndabona kuri jewe kiretse ko nyene nakoze ibintu vyambabaje tu nkumva ko mbabaye nyene nkumva umenga muri jewe nyene ndabuza amahoro kwibagira ibintu biteguriye kwera imbere y'abantu ari navyo wizire kuvuga ati je ngangira nshitsi ikintu abantu bazokwama bumva ati Munago yarakoze ikintu mugabo gaco cibagira
vyari crazy sindabitahura ariko tu nyene vyarabaye. Ikintu wakoze ukumva ko wishimye, ikintu nakoze nkumva ko nishimye ni vyinshi ariko bimwe muri ivyo narumvishije ko mfise umunezero kuko yandikisha muri nanje ndaririmba kuko vyamfashije vyinshi, ivyo naravyishimiye. Hama kandi nubwo biruko kuri stage narashoboye gusaza abantu kuri duke nakoze, twari tumeze fresh, tumeze neza, abantu batwakiriye neza. Hari n'abaciye banyemerera ibintu bitandukanye, abanyemereye amafaranga, abagiye banyemerera kunkorera indirimbo, abemeye ibintu vyinshi. Biri mu vyatumye nishima nubwo biruko nkaba hari ico ntashikanye nkuko nabishaka, mugabo novuga ko vyagenze uko Imana ishaka. Nta kindi kintu muzima uragi nta sheke yindi urakora mu buzima ukavuga ati jiye sheke vraiment irankoze ko kugira nzovyibagice kugira nzokwibabarire n'ikibazo? Mu buzima bwanje nta kintu ndakora ntazopfa nibabariye kabisa mu buzima bwose, kiretse ko hari n'amaze kunkorera vyinshi bibabaje, nari numva kumenga sinzobabarira mwarageze igenda bababarira tu, kubera ko niyo si turi mwisi y'ivyago, yani yo mubabaro n'umunezero. That good. Iminota 5 irarangiye ariko reka dufate 30 secondes zo gushimira wowe Munago wawe ko watitavye ubutumire bwacu, gushimira abaje kuraba ino exclusive. Next time tubazaniye uwundi. Get ready guys. Munago akajambo kanyu. Je akajambo kanyuma noshikiriza aba boss bacu, aba boss bafise imitahe. Hari abantu bafise uburyo bukwiye kandi bwofasha abantu tuvyemeranye. No kuvuga ikintu no basaba, ingabirano zari hajya munsi zari zirenze, zari ingabire zidasanzwe, nubwo bajya batatu babaye abambere aribo bashoboye kuronka ubufasha butandukanye. Barashoboye harashoboye kuvuga ko bazoshigwa muri Bantu Boy. Umva ko hasigaye abandi bashika 12 bose batararonka iyo support, kandi bashoboye bajya basenze soko baturusha, ahubwo nuko amahirwe ujya munsi yara yabo. Natwe twokora ibirenze mu gihe tworonka support zaba aba boss basanzwe bagira imitahe, nubwo utobufise ubwo buryo bwo gushitsa iyo mitahe ku muntu umwe, canke ngo uhereze amafaranga uyu ngo genda ukore cyangwa ugirente, no gusupporting ngo umuntu ashobora kumubwira kwaje. Mugabo hakuru turakeneye nabo bantu b'imitahe fadika, kuko hari umuntu abuze ukuntu yakora muziki afise ubwo buryo. Rero aba boss bacu muvyirukemwo murabe ico mudukorera na twebwe dusigaye, kuko turazifise kandi twokora vyinshi turose abadushigikira. Thank you guys for your time. Mwakoze cyane kandi mutawari kwa tubatwaye iminota myinshi. Top 5 minutes muga dutwaye hafi iminota 3 irengako. Katubasaba ikigongo, right? Mugo kubasaba imbabazi Munago, reka urabikino ukora ko twagenda ukoye. Munago mpore mwana wa pawe na mawe, rega ivyawe nta numwe abihawe. Hari umunsi imvura izogwa, bize bibogaboga ntubucido, gusangire n'impongo ivy'imusozi no mu mwonga. Munago ako karahmaze ya